Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu bivanye naho buri wese atwumviriza aherereye nagira nsubire ndabahe ikaze mwaya makuru. Hariho umwe mu bajenero muri CNDD-FDD yambwiye ati naho wama ushikiriza amakuru ariko hariho ikintu utaratahura. Ati hajya rero nuko benshi bihenda ngariko itangazo ribika urupfu rw'umutegetsi wa CNDD-FDD risanzwe ryanditse baba bahinduye amazina n'amagenekerezo gusa nayo rero bagashirako imvo canke ihagarara ry'umutima nk'uko vyabaye kuri nkuru nziza biraba kuri Adolphe biraba kuri Gabi Bugaga n'abandi batari bake. Ibi rero sivyo binzanye ngaha nshuti banywanyi bacu ndasubiye kubaha ikaze mwamakuru akomeye cyane twabateguriye kuri iri genekerezo nagira nsubire ndabipfurize ibe vyiza abankurikiye gatanu kuri gatanu nimba unkurikiye gatanu kuri gatanu ntibibagire kuvyandika muri commentaire yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu turi ngaha kuri Burundi Empire TV umuhoro wacu umwe rudende mushasha nanone dutambutsa ko amakuru mutobasha kuronka ahandi shika kuri YouTube wandikemwo Burundi Empire TV aho honyene niho uronka amakuru gatanu kuri gatanu. Mwa makuru akomeye cyane rero turaza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Igihangange Reverend Kuriyo nyuma yuko kiriko kirakora ibishoboka vyose mu gukoresha imborera kure nkuko catangwe kwagirizwa ivyo bintu nanone ngo coba kiriko kirategura umugambo ukomeye cyane wo gutuma Ndayishimiye atazokwitoza mu matora yimirije umwaka wa 2027 ni mugihe kandi Thierry Kitamoya kuri ubu ngubu rero yagenwe muri Seni aho yahejeje no kurahira amwe mu masoko yacu rero arasigura vyinshi ngo ni kwitegeko rya president Ndayishimiye ivyababaje bidasanzwe Reverend Kuriyo mugihe Gabi Bugaga aheruka kugandagurwa hajya yari umugenzi adasanzwe na Reverend Kuriyo. Amwe mu masoko yacu rero ahava asigura vyinshi ku vyinkuru mbega Reverend Kuriyo vyo vyifashe bite. Reverend Kuriyo arasaba umukuru w'igihugu president Ndayishimiye gukinjura kuko ngo gutwara vyanse mugabo Ndayishimiye agahitamwo gutanga imiho kuko atakindi kirindiriye kugira Uburundi mugabo buve mu kaga burimwo. Naho biruko rero impari zirabandanya kwibonekeza muri CNDD-FDD ibiriko biraba biratiye ubwoba. Amwe mu masoko yacu rero asigura vyinshi mwiyi nkuru mu nkuru tuze kugaruka ku gihangaye General Alain Guillaume Winyoni kuri ubu iyo bariko aranigira muri cuisine kuko n'ubu nyene n'umuryango yiwe ntawizeye kuko ngo hoba hariho umugambi wo kumugandagura hakoreshejwe ishano kuko Ndayishima abona yuko kumusubiza mu gasho bidakunda kuko ibihangange vyanse iyo ngingo. Mbega ingingo yoba itegezwe gukurikira nuko yogandagurwa nka kujya hagandaguwe Petro Nkurunziza kuko guhitamo nko kumugandagura nkuko hagandagwa Adolphe Nshimirimana vyo ntibikunda kuko Bunyoni ntagitembera mu mabarabara canke ngo agenderere ahantu kanaka ivyo vyose muramaze kubibona. Ndabazaniye rero inkuru zitari kwivumbi inkuru zikomeye cyane nimba wahejeje kugira abone canke subscribe nimba wahejeje kumanuka muri commentaire ukanyereka yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu nimba wahejeje gupartager mu magroupe atandukanye yo ba WhatsApp canke Facebook ndagushimiye cyane nagira ndaguhe ikaze mwaya makuru twabateguriye. Mbere yuko ndabashitsa ko nagira ndabibutse yuko ari amakuru avuga bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano eka n'agateka zira muntu kabara amakuru mutorezwa n'ubwamenyesha makuru muhinga akoranga mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga Benini. Ikaze kuri iyi sheni yacu abadukurikiye mwererenga mu gihugu ciza c'u Burundi abadukurikiye mwereriye mu buhungiro namwe nyene mukomere turabaye ikaze kandi turabipfurije ibihe vyiza. Abadukurikiye mwereriye mu bihugu bibanyi bitandukanye abari mu buzi butandukanye hanze y'u Burundi muri ikaze mwamakuru twabateguriye. Inkuru zihari ni nyinshi cyane ariko rero zimwe mu zikomeye ndazibazaniye nkuko bisanzwe. Abasanzwe munkurikirana reka ndabashimire cyane namwe bashasha muri ikaze. Ntabwo ndi utangure kuri Reverend Kuriyo ariko nagira nanone tumugaruke ko iyi nkuru ni inkuru ntari butebe kuko ni inkuru itangaje cyane
murazi yuko Kitamoya Thierry yarahiriye kwinjira mu mabanga yo gusubirira Gabi Bugaga aheruka kwitaba Imana mu misi iheze. Murazi yuko mugirwa wo kurahiza umukomiseri mushasha wa Seni Thierry wabaye ejo haheze. Kitamoya rero yashikirije indahiro ziwe gutyo Seni ya Prosper Ntawugwamiye iba irahawe umukomiseri nanone azibira igihengeri co kuva ku igerekerezo rya 16 ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 umunsi Bugaga agandagurwa. Thierry Kitamoya ntivyamworoheye kurahira nka kujya vyari vyarabaye kuri Gabi aho yasubirishijwemwo bidasanzwe indahiro kandi we yarazi ko yazirangije. Nivyo rero vyabaye kuri Gabi Bugaga n'abandi batari bakeyi nka ba Bernard Usokoza muri 2013. Abantu twatanguranye amakuru za 2013 murazi yuko twagiye tubana mu bintu bitari bike. Mu Burundi twamenyereye ko rimwe na rimwe hata muntu yovyizigira nyene ngabigendere ko, ariko rimwe na rimwe usubijwemwo indahiro mugabo ntaragama mu mabanga. Niko vyagendeye Bernard Usokoza muri 2013 ndavyibuka. Indahiro ya mbere yayitanze gerekerezo rya 2023 kwezi kw'icumi mwaka wa 2013, ariko ategekwa gusubiramwo mugabo akambara ikositimu akarahira iyindi kwigerekerezo rya 2025 kwezi kwa 10 mwaka wa 2013. Aya mabanga yose nanone Usokoza ntiyayaramvyemwo kuko inyuma y'amezi 3 gusa yarawugujwe kwigerekerezo rya mbere kwezi kwa kabiri mwaka wa 2014. Twizere ko rero ivyo vyamushikiye atari byo biri buze gushikira Thierry. Gabi Bugaga nawe nyene nuko vyagenze. Mu vyicaro rero Thierry yaboneka yicaranye na shebuja wiwe Prosper Ntawugwamiye. Nayo rero Reverend Kuriyo ariwe turibuze kugaruka ko mwaya makuru yari yicaranye n'umwe mu nararibonye za CNDD FDD azwi ku izina rya Syriac Nshimirimana. Mu masanamu yagaragaye Ndikuriyo aboneka adashaka kuraba ahaturuka kamera, nagira mwabibonye. Abari muri group bobo nibaze yuko nahejeje kubaha izo video. Uretse ko abaye rero ibitwengeje namwe nyene naho rero hariho aho bamwenyura nyene nawe yapfa kumwenyura agatwenga, ariko yasa n'umuntu nyene atishimye. Mu gafoto k'inyuma y'ibirori kabonekamwo Ndayishimiye, Ndabirabe, Ndakugarika, Ntawugwamiye n'abandi. Reverend Kuriyo ntiyabonekamwo. Ibirori rero vyarabonekamwo cyane n'abashikiranganje hafi nka bose, kandi ikindi naco vyaboneka ko ataco binona nk'uko omenga inyuma ya Gabi Bugaga nta wundi mushikiranganje wa CNDD FDD azosubira kwicwa agatabwa ahantu mu mirima. Iyo turiko rero turavuga ibi vyose, hariho benshi abandanya kwihenda. Hariho wambwiye ati nk'iyo muri murasaba ko amatoza ku rupfu rwa Gabi akogwa, haragera ahantu nkiyumvisha ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butoshobora kubwiza ukuri abarundi cishe umushikiranganje wabo, kuko iwabo agapfuye kabazwa ivu. Muramaze kubibona. Mbega amatoza atakozwe kuri Nkurunziza baririmba ngo ni sogo wabo, amatoza atakozwe ku gihangange General Adolphe Nshimirimana, ubwo none bohava bayakora ku mushikiranganje Gabi Bugaga? Aho muhave mureka kwihenda, ntibikunda kuko n'abatari Bugaga nta matozwa kogwa. Uvuga ko rero ngo batwaza intwaro nk'iya Hamas canke Al-Qaeda, none ubwo yoba yihenze. Numwe mu bankurikira ngaha yanditse iyo commentaire. Sasa muri CNDD FDD ukazubona urupfu barukurikiranye cane, uzoca umenya ko hariho umuntu bashaka kugwegeka ko kubera ko babibonamwo inyungu kanaka. Ariko ibi vyose naho ndabivuga ntimwibagire ko muri CNDD FDD bashize Imana imbere.
muramaze kubibona. Uyu rero Nsongora Thierry Tamoya nanone amenye neza ko ico kibanza bishobotse ko agishikamwo, nanone uwarakijejwe yabanje kwicwa agatabwa mu murima w'ibigazi. Nanone uwarakirimwo yagifatanya no kuba umushikiranganje, ariko akabikora vyose mwarabibonye bikorera hamwe. Igihe yicwa rero abamwishe bahise nanone basize ubutumwa butomoye neza. Ni ukuvuga ko basa n'abatangaje ko azize ivyo yarajejwe, birimwo gutanga amasoko yagatubutse muri seni. Thierry rero nawe ntatahure ko akazi yijiyemwo karaje itiro abakomeye muri CNDD FDD azotunganiriza uyu uwundi nawe ririko riraniga. Niyaraba nabi rero azohasiga agatwe nk'uko vyashikiye uwo yahejeje gusubirira. Imbonerakure rero zikorera iperereza zigahemberwa akazi ko gucisha ibihuha ku mbuga hwaniro zo zagumye zikwiragiza ubutumwa buvuga ko umushikiranganje Gabi Bugaga yahora aboregwa akongera agasambana. Ivyo rero ivyo bibiri sinzi ko ari vyo vyaba vyaratumye Gabi Bugaga ahondagura imodoka yiwe igahomberana bidasanzwe, agaca ayitwara mu bigazi vyo mu Rubirizi akayiparikayo, agaca asohoka muri iyo modoka akirasa pistori amaja ku gutwi agapfa. Hama rero ikiziga kigaca cihanagura neza amaraso, kigaca cinjiza mu modoka, kigaca gicisha ukuguru kumwe mw'idirisha, kigaca cibuka no kubika urufunguzo rw'imodoka mw'isakoshi. Nk'aho bidahagije ico kiziga nyene kigaca cigereka ko ikarata ya seni, maze kigaca gicikana, nyagucikana ntigisubire kwikoma. Nibaza yuko abankurikira muraciye akenge aho nyene ico nsiguye, nibaza yuko benshi mwantahuye. Hajya rero Jerome Niyonzima avugira leta yarubahutse abwira abarundi ko umushikiranganje wabo yishwe n'isanganya ry'imodoka. Yamara amasoko atandukanye yagumye ahuriza ku makuru yerekana ko ibiro vy'umukuru w'igihugu bizi vyinshi ku rupfu rwa Bugaga. Ivyo vyose nagira mwaravyiboneye, itangazo ribika urupfu rw'umutegetsi wa CNDD FDD nk'uko nabitanguriye ko. Nanone ati risanzwe ryanditse, baba bahinduye amazina n'amagerekerezo gusa, imvo n'isanganya canke ihagarara ry'umutima nka kujya vyabonetse kuri Petero Nkurunziza. Abankurikira ndabemera cane, nibaza yuko munkurikiye 5 kuri 5 ivyo mvuga muriko murantahura. Keshi na keshi hariho rero ibiboneka mugabo kibaza imvo, kibaza iyo bizananye mugabo bikava ari ibintu bishobora no gusiga ubwenge. Twigerukire ku nkuru rero ijanye na Reverend Kuriyo eka na General Alain Guillaume Bunyoni. Ibintu birasa naho umenga ntivyoroshe na gato. Uyu munsi biraboneka yuko ibara risa naho umenga ryarasubiye kugwa mu butegetsi bwa CNDD FDD. Reverend Kuriyo ararukubita rugaturika ati yamara naho mutariko muramfasha, nitwari kandi yishimiye agasubira guhabwa amabanga yo gutwara Uburundi, agahabwa imanda igira kabiri, azotumara. Nanone tuzoshurira kuri Songoye kujya apfunze Bunyoni, ntimuze mwibaze yuko namwe atariko muzopfungwa. Ngo ndiko ndabahereza ubutumwa kandi murabe ico mubukoza. Ibishikirizwa na Reverend Kuriyo. Ibihangange uyu munsi bifise ubwoba budasanzwe yuko Ndayishimiye hamwe yosubira kugenwa akarongora Uburundi, ibara ryoba riguye, yobamara, yokwica uwashaka, yokuramwo uwashaka, yokiza uwashaka, nk'uko no kuzindi ntwaro biboneka. Reverend Kuriyo rero ngo yoba ariko arategura imbonerakure kugira arizo zizomufasha Ndayishimiye ntiyitoze. None mu Burundi harashobora kuba imyerekano canke vya bifashe biti?
amakuru avuga yuko ibiriko biraba bitoroshe. Naho biruko rero Reverend Kuriyo murazi yuko yahatswe kugandagurwa kenshi, yahatswe kwa amagara yiwe mu minsi yaheze, mwaravyiboneye aho yahawe ishano. Uyu munsi naho rero nugucungana kuko akaruta kandi karakamira, muramaze kubibona. Nayo rero Jenerali Arengiyo Bunyoni yahoze ari umushikiranganje, uyu munsi ngo yoba ariko yigira no muri cuisine, niwe ariko aratunganya indya ziwe kuko ngafise n'amakenga mu rugo iwiwe. Aheruka no kwirukana umukozi yahora akorera aho nyene, ngo kuko ari ubwoba yuko umukozi yokumva kamo k'ibihangange, yokumva kamo kwipfuza kugandagura Bunyoni, akaba ari cokorwa hama Bunyoni akabura ubuzima, narirya vyoba vyoroshe gutangaza urupfu rwiwe kuko n'ubundi ngo yarekuwe agwaye. Ikindi naco rero kuba bimeze uku nyene ntimuze mwibaze yuko ari ikintu coroshe. Jenerali Bunyoni ariko yicungera bidasanzwe, hamwe yoraba neza arashobora kuhaburira ubuzima. Naho biruko rero Bunyoni uyu munsi ntawumenya hari karakura inguvu zidasanzwe zoba ziraje nanone amajoro ibihangaje bitari bike bishikiye President Ndayishimiye. Inguvu za Bunyoni hamwe zo kwihuza n'iza Reverend Kuriyo, zikihuza n'izo mu muryango wa Petero Nkurunziza, zikihuza n'iza Bandabirabe, zikihuza mbega na bene Sogo, zikihuza nizo mu mbonerakure, Ndayishimiye ntiyoshobora kugira ico akoze kuko mwava mubona yuko batanguye bica igisoda. Uyu munsi biraboneka yuko ata igisoda gihari, kuko ntikinezerewe, muramaze kubibona impuzu namba abasoda zarabahereye ko bijya n'ibintu bidasanzwe vyerekana yuko Ndayishimiye nihatangura umugambi wo kumugwanya bizoroha yuko atazobona abamugwanirira, kuko ntiyitaye ku basoda nk'uko vyategezwe kuba biriko biragenda. Iyi nkuru rero mu nkundire tuze twigaruke.